Turabaramutsa abakunzi ba televiziyo Isanganiro ikaze muri ano makuru mu Kirundi. Ano makuru tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Ugwaruka rumaze kwitunganiriza imigambi mu Burundi ruhamagarirwa kudomako urutoki abategetsi b'ubushikiranganje batabatunganiriza mu byo bariko bararangura mukamo katewe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri. Muraza kubikurikira muri ano makuru. Mu burimye naho irima ry'agatasi y'umwaka wa 2021 rizotangura hagati y'imisi 20 ya nyuma y'ukwezi kw'icenda n'imisi 10 ya mbere y'ukwezi kw'icumi nk'uko vyerekanwa n'integekanyabihe. Aya n'ayandi ni muri ano makuru. Turasubiye kubaramutsa ugwaruka rumaze kwitunganiriza imigambi mu Burundi ruhamagarirwa kudomako urutoke abategetsi b'ubushikiranganje batabatunganiriza mu byo bariko bararangura. Ako kamo katewe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri mu kiyago yahaye ugwaruka rwitunganiriza imigambi go mu gisagara ca Bujumbura. Evariste Ndayishimiye asigura kwiyongendo isubiza inyuma iterambere ry'igihugu. Tumukurikire. Igihugu umwene gihugu aza kukugisha inama akagusaba umubonano ntumwakire icyotera imbere gute? Je ndabizi urashobora kugenda ku biro vy'umushikiranganje ukirirwa wicayeho gushika saa 11 ejo ukagaruka ukirirwa wicayeho. None tuzotera imbere gute batatwakira ngo batugira inama? Murazoza murabimbwira kugira ngo tuze turabakuraho. Nta kundi barabimbwiye ngo hariho nuwo uba wicaye imbere y'umuryango y'ibibiro vyiwe agaca yitahira nka sayindwi ntanakubwire ko atagaruka ukaguma wicayeho yatashe kandi yabakubwira ko agiye. Dushaka yuko umuntu wese akorera igihugu ategerezwa kwegera. None sinavuze ko turabasuku ubujejwe inkino ugasanga yibuka ko Francine niyo sabariho iyageze kurira indege gusa ngo bajane. Birabaho ndabizi. Nawe Francine abagiye kuzana idolari mu gihugu. Muisaze twatereza kumufata mu mugogo kugira erega ivyo nivyo biri twita exportation. Mu gisata c'uburimye naho irima ry'agatasi y'umwaka wa 2020 rizotangura hagati y'imisi 20 ya nyuma y'ukwezi kw'icenda hamwe n'imisi 10 ya mbere y'ukwezi kw'icumi nk'uko vyerekanwa n'integekanyabihe. Mu itangazo ryashikirijwe kuri uyu wa gatatu na Deogratias Babunwa nayo umuyobozi w'igisata gikwirikirana amazi n'ihindagurika ry'ibirere n'ibihe. Uyo muyobozi yamenyesheje kandi ko imvura izotasura hagati mu kwezi kw'icumi. Tumukurikire. Kubijanye n'intango tuyite y'agatasi integekanyagihe yerekana ko imvura izotasura inyezina hagati y'imisi 20 y'ukwezi kwa Nyakanga n'imisi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Gitugutu mu ntara Kahama za Mugamba, Bututsi, Buyenzi, Bugesera, mu Migwa, gice ca Bweru hamwe n'igice ca Kirimiro n'agace gatoyi ka Buyogoma na Buragane. Ahasigaye izotasura nyezina hagati y'imisi 10 na 20 z'ukwezi kwa Gitugutu. Twamenyesha kandi ko uduce tumwe twegereye ikibira tumaze kuronka imvura guhera mu matariki 10 y'uku kwezi. Ku vyerekeye icika ry'imvura integekanyagihe yerekana ko imvura izocika mu mpera y'ukwezi kwa Kigarama mu gice kinini cy'igihugu kiretse mu ntara Kahama za Mugamba, Bututsi n'ibice bimwe vya Kumosi na Buragane. Iyo mvura ishobora gushika mu ntango z'ukwezi kwa Nzero 2022. Gisata c'ibidukikije naho inzoka 13 zarekuriwe mu ishamba cimeza rya Rusizi
aho hari kuri uyu munsi wa gatatu zikuwe mu kigo ndangakaranga ca Bujumbura Musée Vivant. George Nimubona umuyobozi ajejwe gutunganya no kubungabunga ibibanza n'inyubako vy'ingenzi akavuga ko mu nzoka 41 bari basigiwe n'uwarazitunze bahisemwo gutangamwo zimwe kuko batari bashoboye kuzitungira muri ico kibanza. Armel Mutore. Mu nzoka 41 zo mu bwoko bw'isato zari zitungiwe mu kigo ndangakaranga kiri mu gisagara ca Bujumbura zasizwe n'umunyamahanga yamuka mu gihugu c'Ubutaliyano agiye kwivuza. Izigera kuri 13 nizo zarekuriwe mu ishamba cimeza rya Rusizi kuri uyu wa gatatu. George Nimubona umuyobozi ajejwe gutunganya no kubungabunga ibibanza vy'iratiro avuga ko imvo nyamukuru yatumye batanga izo nzoka ari kibazo c'uburyo buke bwo kuzitunga. Twagiye tubona hazwa umuntu w'umunyamahanga avuka mu gihugu cy'Ubutaliyano agomba kuja kwivuza ingwara ya kanseri ashashikiriza cyumvire yuko ibikoko atunze vy'inzoka yo bishikiriza ngaha muri kigo kuko hasanzwe hari abahinga bajejwe kubitunga kubigaburira no kuraba ubuzima bwavyo. Muri izo nzoka yo 41 twaronse turagomba gutanga inzoka 13 10 ziri mu bwoko bwa Piton Royal na 3 ziri mu bwoko bwa Piton d'Oceban. Kuko harimo nini na ntonto tugomba dusigarane izo dushobora kuronkira ikibanza nizo dushobora kugaburira kuko zirya amafaranga ko murazi ko ibikoko bijya inyama cyane cyane bikarya inyama z'ibikoko bigihema kuko inzoka ntijya ikintu cyapfuye iricira. Zikuwaho mu kigo ndangakaranga Musée Vivant izo nzoka zaciye zitwagwa mu ishamba cimeza rya Rusizi aho zigiye kuba zidegemvya ibizotuma zimererwa neza nkuko tubimenyeshwa na Berkimans Hatungimana umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije OBP. Ubutumwa bwacu bwa mbere no gukingira ibidukikije nizi nzoka ziri mu byo tujeje gukingira kandi murazi yuko n'abasanzwe bazitunga kenshi bazikura mu mashamba zikiri zitoya. Nacangira ko rero mbwira abene gihugu b'abarundi cyangwa abanyamahanga yuko imbere yuko baza gutunga ibikoko bitandukanye cyane cyane bene bikoko tutamenyereye bo banza bagasaba impanuro mu kigo cy'igihugu cyo kwibidukikije mu Burundi OBP. Kuko murazi iyo ivyo bikoko bitari kuriye korora bitunze mu buryo butemewe neza birakunda gutera amasanganya. Avuga kandi ko hagiye gukorwa rusansuma y'abatunzi ibikoko by'ishamba bidaciye mu mategeko mu ntumbero yo gukingira umutekano wabyo n'uw'abantu. Mu minsi yavuga tugiye kugira rusansuma rw'aboroye ibikoko bitemerewe kororwa bidaciye mu mategeko. Twaratanguye kuko hariho ibikoko tumaze kuzana ngaha novuga turamaze kuzana ingeregere zitari zike turamaze kuzana ingona zitari zike uno musemana ko tuzanye zino nzoka ziri mu bwoko bw'isato. Gukingira ibidukikije na cyane cyane ibinyabuzima nk'ibikoko by'ishamba bituma bigwira bigahamagara ingenzi igihugu kikaronkera amahera y'agaciro. Arakoze mugenzi wacu Armel Mutore. Mu gisata c'inkino naho umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba uzokina inkino za kivandimwe zibiri n'ibihugu vya Comores na Seychelles ku magerekerezo ya 4 na 7 z'uku kwezi mu gihugu ca Comores. Mu myimenyerezo yatanguye kuri wa gatatu Jocelyn Bipfubusa azomenyereza uwo mugwi amenyesha kwizo nkino zituma Uburundi buduga amanota ku rutonde rwishira hamwe ry'umupira w'amaguru FIFA mu gihe Uburundi bwo kwigenza neza. Tuje mu nkuru zo mu makungu muri Afrika y'Epfo havugwa ubwoko bushasha bw'umugera wa corona bwatowe nayo muri Afghanistan umuvugizi w'umuhari w'abatalibani baramutswa ico gihugu yemeje ko leta ari yishingiye ku mategeko y'idini rya Islamu bamwe mu bapfasoni bahora bakora ubuzi abatalibani batemera aho naho harimwo akazi kabamenyesha makuru batanguye guhunga ico gihugu. Oba niyo nkuru. Iminsi ibiri hamwe n'ijoro ryabaye rirerire nico kiringo byatwaye uwo mumenyeshamakuru Nargis kugira ashobore gushika ku kibuga c'indege c'i Kabul mu gihugu ca Afghanistan.
aho ni nyuma yo guhamagarwa kuri telefone n'ubuserukizi bw'igihugu c'Ubufaransa muri ico gihugu. Ahagira ati nasa n'uwamaze kwihebura ariko nshitse ku kibuga c'indege c'i Kabul nagize nti ndacari mu gihugu ariko ntawuza kunyica. Ati ubwoba bwari bwanyishe kubera ko abatalibani baguma baza kurondera abafasoni bakora akazi ko kumenyesha amakuru bakabakura imuhiri wabo. Nargis ni umumenyesha amakuru w'inkino. Amasanamu afise muri telefone ngendanwa amwerekana yagiye kurondera amakuru ku bibuga vy'inkino, eka ndetse hariyo n'abakenyezi bagiye kurorera izo nkino. Ivyo ngo ni bimwe mu bitazosubira kuboneka muri ico gihugu kubera abatalibani batemerera umukenyezi n'umwe gusohoka muhiriwe canke ngo aje mu birori nk'ivyo. Inyuma yaho abasirikare bose ba Amerika baviriye muri ico gihugu, umuvugizi w'uwo muhari yatanze ikiganiro ku kinyamakuru c'abashinwa CGTN. Zabihullah Muhajid agira ati kubw'Imana mushobora vyose, uyu n'umunsi w'agahimbare ku Banya-Afghanistani kubona twomoye mu gihugu cacu abari bacigaruriye. Ati ubu tugiye guteza imbere igihugu cacu. Ati ndanezerewe kubona twarirukanye abari barigaruriye ubutaka bw'igihugu cacu, tukaba tugiye kubaho mu bwisanzure. Ikibazo ca leta bagiye gushinga, uwo muvugizi w'abatalibani ntacijya nino, yemeza ko leta bazociraho ishingiye ku mategeko y'idini y'abayisilamu. Muri Afrika y'Epfo naho abashakashatsi bariko bashaka kumenya ibijyanye n'ubwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19. Televiziyo y'Abafaransa France 24 ivuga ko uwo mugera naho bitaremezwa ko wica cane, ariko ko wihindagura ku murindi munini. Uwo mugera wagaragaye ubwa mbere mu kwezi kwa gatanu guheze, umaze kwihindura inshuro zirenga 50. Uwo mumenyesha makuru avuga ati izina ry'uwo mugera ni C.1 agira ati ubwo bwoko bwabonekeye ubwa mbere na mbere mu nzu y'ubushakashatsi ariyo laboratoire yatanguye gutora ubwoko bw'umugera wa COVID-19 bita Delta. Nyuma ya Afrika y'Epfo, uwo mugera ngo ukaba umaze kwibonekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Zimbabwe, Botswana, mu Bushinwa, muri Portugal, mu Busuwisi na Île Maurice. Ubwo bwoko bw'uwo mugera ariko ngo ntawuzi ko bworengera urukingo rwa coronavirus. Hakaba harindiriwe bizova mu bushakashatsi bwamaze gutangura gukorwa. Tugaruke ku nkuru y'inkino, aho umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba uzokina inkino za kivandimwe z'ibihiri n'ibihugu vya Comores hamwe na Seychelles ku magerekerezo ya 4 na 7 z'uku kwezi mu gihugu ca Comores. Mu mimenyerezo yatanguye kuri uno wa gatatu, Jocelyn Bifubusa azomenyereza uwo mugwi amenyesha ko izo nkino zituma Uburundi buduga amanota ku rutonde rw'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FIFA mu gihe Uburundi bwo kwigenza neza. Tumukwirikire. Itegura tuvuga yuko igamije gutegura urukino rwa Seychelles n'urukino rwa Comores, ni match zibiri za gicuti kandi match zituma twongereza amanota cyangwa punguka ku mugwi serukiragihugu wacu. Buri musi ashogira abakinyi 17, hari abandi batarashika, hari abazohita mu nzira nk'abari muri Tanzania n'abari muri Kenya, kuko uravye umwanya dusigaranye nivyo kunda yuko baza mu Burundi tugira tujane nabo. Novuga yuko ikintu ca mbere izintu cyo kudufasha ko ni kuverekeye abakinyi benshi bakena ngaha mu gihugu, biraduha amagi ushobora kubona abakinyi bose n'amanivo yabo n'umva rose amagi ko bakira match zikomeye nk'izi, biradufasha ko dushobora kubona abakinyi naduza nivo kandi bacoge n'akanyarigabo kama match yo hanze, kurabona ko kenshi dukunda kugira ibibazo abakinyi baje basanga kina neza bigana byo mu Burundi yagera hanze bikanka, akizi match dukinye zirabaha akaryo ushobora kumenyera inkino zimwe mpuzamakungu. Ego novuga yuko abakinyi bava hanze surtout bava ku rwego rwa Buraya bo biragoye ko basanzwe bari mu mahiganwa hagati, imigwi yaho nshobora kubarekura kugira bashobore kuza gukina. Nari gihugu ko turi mu gihe ca Covid bigoye kugira umukinyi ashobore kuva i Buraya ashike mu Burundi, bifata umwanya imisi itari musi imisi 5 kugira ashobore gushika mu Burundi, abanza gukora ibipimo hariya bakamuha uruhushya gusohoka mu gihugu yaze mu Burundi. Urumva yuko ari procedure ifata imisi myinshi, nico gituma uravye umwanya match twayironkeyeho n'igihe ikinaho biragoye ko kwikora kwa kinyo bavuye i Buraya, nari gihe basanzwe bari hagati mu mahiganwa.
Nino kuri iyo nkuru rero hano makuru mu rurimi rw'ikirundi aciye arangirira turabashimiye mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.